Imana ishimwe cyane. Nanje uyu munsi uri hejuru ndanezerewe gose. Amen. Imana yanteye iteka kandi gikubana namwe guhera ku munsi wa mbere yinga ya gatanu mwaduze uyu musozi. Haleluya. W'iminsi 40. Amen. Twitegura kuko natwe tuyirimwo. Amen. Ndashima Imana cyane yashoboje. Ndashima Imana yabanye nanje. Ndashima Imana yakoresheje abavyeyi banyu baranyizera. Haleluya. Ko nanje hari ico noshobora gutanga muri iyi minsi 40 cyane cyane ni minsi idasanzwe. Iminsi 40 yo guheza umwaka n'umwanya wo gutsindagira. Mfukamye hano numvise ngo Imana igomba gutsindagira. Hari ivyo mwaronse kuva janvier ariko Imana igiye kubitsindagira. Haleluya. Sindabitahura neza cyane gusa ko nacumvise uko nyene gutsindagira ni kuvuga ona kera nahora ndavyumva ugiye kuramutsa umuntu. Amen. Hama akaguha igisimbo akuzuza akagira ikibazo cuko afise vyinshi wajuzanye gatonya. Haleluya. Agatsindagira noneho. Amen. Kugira ngo ivyo afise vyose bikunde ubitahane. Haleluya. Uyu munsi aya mango Imana iragomba kugutsindagirira. Haleluya. Haleluya. Iragomba kugutsindagirira kukugira ngo uronke ibikwiriye vyose. Haleluya. Uronke ibihagije vyose kugira ngo iri shengero risohore igikorwa yatumwe nk'ishengero musohore icyo Imana yabahamagariye. Amen. Ariko no ku gatwe kawe no ku gatwe k'umuryango wawe. Haleluya. Uri bwakire ibitsindagiye. Haleluya. Wakire ibikwiriye vyose kukugira ngo nawe usobohoze ico Imana yakuremeye. Amen. Spesialement muri semaine ya gatanu, muri indwi ya gatanu, Imana yandugikanye ijambo rivuga guhindurwa no gutungishwa bivuye mwiyerekwa Imana iguhaye. Haleluya. Haleluya. Kuko urakeneye guhindurwa, urakeneye gusa na Yesu. Amen. Kandi urakeneye no gutunga. Haleluya. Haleluya. Twaganiriye ku majambo ayo nyene mvuze: guhindurwa, gutunganywa no gutungishwa. Ubikesheje iki? Ubikesheje iyerekwa. Ubikesheje amaso yo mu mpemu yakoze iki? Yugurutse. Amen. Iminsi ya mbere twaganiriye ku guhindurwa, tuganira ku bagabo batatu, urugero rw'abagabo batatu. Amen. Twarabonye Sawuli kubera ko yahishuriwe Imana ahinduka Paulo. Murazi ububi bwiwe, murazi ivyo yakoreshwa kandi yibwira ko ariko akora neza. Mugabo umunsi ahura n'umwami Yesu Kristo, umunsi umuco uva mu ijuru umumurikira. Haleluya. Ukamumurikira Imana yarazi ngo arayizi. Haleluya. Ariko atayizi. Umunsi Imana imumurikira ububi bwiwe, yibwira mbere ko yari mwiza, amateka yo arahinduka uhereye ku izina ryiwe. Haleluya. Yinjira mu Imana yari yaramuremeye. Amen. Acika uwahora ari impumyi, acika igikoresho cyo guhumura abandi, acika igikoresho cyo guhindura abandi. Haleluya. Acika umurongozi w'ishengero. N'uyu munsi muracasoma ivyete vyiwe, kandi ndababwira ko intumwa Paulo si kugereranya, ariko turavye abandi izindi ntumwa zose. Haleluya. Mubanditse ivyete vyinshi ni Paulo. Muri Bibiliya yanditse ica gatatu. Haleluya. Ca Nouveau Testament ari wenyene. Buriya guhindurwa canke guhinduka. Haleluya. Ubikesheje iyerekwa bikuzanira umusaruro mwinshi, bikazana n'umusaruro mwinshi ku bwami bw'Imana. Uyu munsi mwese muravuga Paulo. Uyu munsi mwese muravuga ivyete vya Paulo. Haleluya. Murabisoma birabanspira. Harimo ubuzima. Ariko
mwibuke aho yarari ntivyamye gutyo kugira ngo ntere intege umuntu wese ari ngaha kumbure wihebura kuko ubona amenga ntibinyaruka. Haleluya, haleluya. Nuronka ishurirwa urahinduka nawe. Twarabonye undi mugabo witwa Petero kera yitwa Simoni rivuga urubingobingo, umuntu ari nyamuja ijya nino, umuntu haje umuyaga ugatwara hariya agenda hariya, haje umuyaga utwara iriya agasubira hariya. Umuntu nyene nta karakter afise, umuntu nyene ntafise ivyo yize, ari fragile, arahungabana n'ikintu cose kiramuhungabana kugeza umunsi ahishurirwa uwo Yesu ari. Izindi ntumwa zose vyazifyuye, aravuga ati uri umwana w'Imana nzima. Yesu ahera havuga ati kuko umenye, haleluya, kuko umenye ihishurirwa ugize rigiye guhindura karakter yawe. Haleluya. Ntuzongera kuba urubingobingo, ntuzosubira kuba hozo. Haleluya. Ahubwo ugiye kuba Petra, ugiye kuba ibuye, ndakwise Pierre. Haleluya. Mwese murazi ko ibuye riri solide, ibuye rirakomeye, ibuye riri stable. Haleluya. Kandi ngo kubw'iryo hishurirwa ugize, aho nyene niho nzubakirako ishengero ridasanzwe, ishengero ngo amarembo y'ikuzimu atazonyiganyiza. Bene data, harimo ubushobozi mwihishurirwa. Haleluya. Harimo ubushobozi kugira ihishurirwa. Haleluya. Imana Yesu ntiyagarukiye ngaho gusa bati kubera ko kandi wamenye. Haleluya, haleluya. Nguhaye niki? Nguhaye imfunguruzo. Haleluya. Nguhaye imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Ico uzoboha kuri ino si, haleluya, no mwijuru kizoba kiboshwe. Ico uzohamburura naco no mwijuru kizoba gihamburuwe. Ivyo vyose yabikesheje iki? Yabikesheje iyerekwa, yabikesheje guhishurirwa, yabikesheje ko yaronse amaso y'impwemu yugurutse. Amen. Tubona umugabo wa nyuma yitwa Yakobo, mwese muzi, honyene izina ryiwe rivuga ico yarari: umusuma, umuescroc, menteur, usurpateur. Ivyo mushobora kuzana comme qualificatif vyose, kandi twarabonye muri iyo minsi yuko atariko yashaka kuba, niko yagizwe. Erega izo ngeso ubona zikwihambirako. Haleluya. Imana ikuguriye amaso ukamenya isoko, ukamenya iyo bivuye. Haleluya. Wakwitandukanya. Haleluya. Maze ukakira, haleluya, karakteri ya Yesu, ukakira wa mutima wari muri Yesu, nawe ugasa na Yesu. Haleluya, haleluya. Yakobo umubeshi, Yakobo umunyamanyanga, kugeza aho yiba ubufura. Mwe mwari bwumva umuntu yiba ubufura? Ariba ubufura. Umukobwa wiwe Rakeri aba umusuma arushirije, kuko nyene abana nyene baronka double portion. Haleluya. Y'amavuta. Nico gituma dukeneye kuronka amavuta mashasha. Haleluya, haleluya. Rakeri we aza arirumariza, aza yiba Imana. Avuye kwa se Labani haza yivya Imana. Haleluya. Ariko turabona ko umunsi agera Ipeniyeli havuga ngo mbonye Imana mu maso mu yandi, imbona nkubone. Haleluya, haleluya. Amateka ya Yakobo arahinduka. Marayika uriya mugabo ngo bagwanya aramubwira ngo witwa nde? Aremera, aravuga ikibazo ciwe. Aremera ko ari umubandi, aremera yuko ari umusuma. Haleluya, haleluya. Kuvuga ukuri ni vyiza. Ahejeje, marayika bagwanye ijoro ryose, kuko transformation irateba kandi irababaza. Amubwira ngo ntuciswe Yakobo ukundi, wiswe inde? Israeli. Israeli rivuga ngo Imana niganze. Haleluya, haleluya. Twarabonye kandi ubushobozi bwihishurirwa butagutunganya gusa, butagutuma uhinduka ukaba mu ishusho ya Yesu, ariko
ubushobozi bugutungisha, kuko umaze gutunganywa haba hasigaye gukora iki? Haba hasigaye ko bagutungisha ukakira umurage wawe, kubera ko badashobora kuraga umuntu akiri muto. Nta muvyeyi ari responsable ashobora guha iragi umwana. Haleluya. Kubera ko ntabararonka ubwenge bwo kubitunganya neza, ntabararonka inkomezi zo gukora iki? Zo kubitunganya neza. Canke niyo yoba ari kubiryoherererwa ntaba aramenya uko yobikora neza. Aha anye boguha ivyo bakubikiye vyose. Haleluya. Haleluya. Utarakura vyo gusambura mu gishingo cyo kukubaka. Niyo mpamvu Imana yacu, c'est un Dieu qui est responsable, ararindira ko natwe tugera muri maturité spirituelle. Haleluya. Rero Imana ntirikira gutevya, niwe witevya mu makorosi y'ugukora iki? Mu makorosi y'ugukora iki? Yo guhinduka. Mana waranyeretse, Mana warambwiye, Mana waragize iki niki. Nivyo ntiyakubeshe, ariko wewe gutinda mu makorosi, guteba mu makorosi yo guhinduka, ukigwana nka Yakobo, niwe utuma ivyawe utavyakira. Amen. Ariko turizera ko uyu munsi uvyakira nawe. Haleluya. Uvyakira nawe. Twaravuze ku mumama yitwa Agari, mwese muzi, yari umu esclave wa Sara. Haleluya. Hanyuma ingene vyagenze murabizi, Sara araruha mu kurindira isezerano, Aburahamu araruha mu kurindira isezerano, bavuga ati reka dufashe Imana, kumbure ngira Imana yahajya yashatse kuvuga. Kumwe nawe uhora uvuga iyo vyatevye ugashaka gucira inzira Imana, Imana ntibayicira inzira. Haleluya. Ngo usanga ngo hajya ngo Imana yashatse kuvuga. Oya, ntiyashatse kuvuga. Ivyo yavuze ni bijyanye yakubwiye. Imana yari yavuze Isaka, kandi ko Isaka azoca kuri Sara. Nk'umwana w'umuntu baradendebukirwa, ntibarindira igihe c'Imana bavyara Ismaeli. Sara amaze kubona Ismaeli, atanguye kubona na Isaka, aravuga ati aba bana babiri ntibashobora gukurana. Noneho agararangazwa, ariko kuko yari afise umwana yakuye ku muvyeyi yahezagiwe, agahezagirwa n'abazomukomoka ko bose. Haleluya. Kuko atarazi isezerano, hagera ahantu umukate n'amazi Aburahamu yatekereye umwana wiwe birahera. Kutamenya amasezerano yawe, kutamenya ico Imana yakuvuzeko, canke kucibagira, bizotuma uja mu ruhagarara utarukwiye kugendamwo. Bitebuke barashika ahantu amazi arakama, umutsima urahera, kuko ivyo duhabwa n'abana b'abantu vyama bikora iki? Vyama bihera. Ivy'Imana gusa nivyo bidahera. Haleluya. Haleluya. Mu Migani 8 umurongo wa 19 canke 20 niho havuga ngo jewe Uhoraho hamwe nanje mfise ubutunzi, mfise ubwiza n'itunga rirama. Les biens durables, les richesses durables, ni Imana yo mwijuru yonyene bifise. Haleluya. Hano rero Agari yarakeneye gutungishwa n'Imana. Haleluya. Yarakeneye provision iva ku Mana, kuko iva kuri Aburahamu, iva ku mwana w'umuntu yaraheze. Nico gituma iki gitondo nkundiye ugira ukwizera, ntusubire gushira amaso yawe. Nimba uri umukozi, ntusubire gushira amaso yawe ku mushahara. Nimba uri umudandaza, ntusubire gushira amaso yawe ku nyungu, kuko bijya bavyita ama ressources ari limité. Nico gituma hagararo 5 bikaba vyaheze, ugatangura kuja mu tudeni deni. Hakagera kuza guhembwa, ugahembwa ugiye kwishura iki? Utudeni. Ivyo bintu uzobivamo ryari? Uzobivamo ryari? Hewe nta myaka 50 uzoshikana. Ubuho nibi biciro biguma biduga, uzogira AVC. Nimba uri kurakonta sur les ressources naturelles. Nibagombe baguhe akazi k'imiliyoni 10, nugomba ube mu expert uri ngaha mu Burundi.
ujya mushahara ntushobora gukombla tes besoins wallahi. Ugihemba utujana dutatu bavuga ngo basha gumana ngo mumugisha umuriyoni ni wawuronse warawuronse none birakwiye baguhaye izi urashima Imana turanezerwa turagira iki niki ariko umbwije ukuri turabane amaso mu yandi 3 miliyoni zirakombla besoin zawe. Rero kura amaso. Amen. Amen. Agarararira Imana iramubaza turikurizwa niki ko jewe ibitunga uyu mwana namaze kubishiraho uyu mwana ataraja no munda yawe. Imana yugurura amaso Agari imwereka iriba. Haleluya. Ismaeli wiwe araramigwa ntiyapfa. Je kukubwira nawe ngo Ismaeli yawe ntapfa. Amen. Haleluya. Ba Ismaeli bawe ntibapfa. Amen. Ntiharanagera ko bapfa kuko Imana bafiseho umugambi munini. Amen. Ismaeli ashobora kuba ari umwana afatika ntaba duhejeje gusengera. Ismaeli ashobora kuba ari projet yawe. Ismaeli ashobora kuba ari business yawe. Haleluya. Ikintu cyose Imana yaguhaye. Haleluya. Ubona ko urabishije amaso y'umubiri. Haleluya. Bitagikunda. Terega muri iki gihugu ntibigikunda. Naturellement parlant. Ntibigikunda. 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 Tuvugishanye ukuri. Ntibigikunda. Birasaba ko twinjira mu yindi dimension. Bimwe wahora usuzugura ngo bajya abantu rero ngo bagendera mu kirere ngo no il faut avoir les pieds sur terre. Zigire wewe kusute utureke. Sivyo? Utureke. Twebwe tureke tuguruke. Haleluya. Wowe nawe ugumize les pieds sur terre hanyuma tuzoraba arafa. Tuzoraba arafa. Abazoshobora kubicamo bitabaciyemo. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi inje gushimangira ikintu citwa gutungishwa n'Imana. Inje kukubwira aho ubutunzi bwawe buri. Haleluya. Ko butari muri rya salaire yawe baguhemba, ko butava. Haleluya. Prosperity yawe ntizova muri rya business. Kandi narayisengeye. Kandi kajya kazi naragasengeye ego. Ariko ivy'Imana yaguteguriye. Haleluya. Birahandi hantu. Kandi ntuhambaze. Gusa no gusengera ukuguruka amaso ukahabona nkuko Agari yahabonye. Haleluya. Nkuko Agari yahabonye. Esaya 45 tunyarutsa yewe amasaha tube nkande niyo so yahagaritse izuba. Bahagarika amasaha. Yesaya 45 dusoma umurongo wa 3. Umurongo wa 3 kubw'impamvu z'umwanya. Kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwijima n'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho. Ngo nzoguha itunga rihishijwe mu mwijima nguhe niki? N'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho. Ivy'Imana vyawe, ivy'Imana yaguteguriye. Abikorintho igice ca mbere igice ca kabiri umurongo w'9 kugeza mu murongo w'10 hatubwira ngo ivy'Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Ngo ntibishobora kuboneshwa n'amaso y'umubiri, ntibishobora gutahurwa n'amatwi y'umubiri, ntibishobora gutahurwa n'ubwenge ubu dufise. Haleluya. Ngo shiti muhemu w'Imana abiguhishuriye. Hari umuntu akeneye kumenya ivy'iwaho biri. Hari umuntu akeneye kumenya iragi ry'iwaho riri. Imana ibwira Kuro, umupagani Kuro, ariko yacitse igikoresho cy'Imana kugira ngo asubire kubakisha ingoro y'Imana. Imana iramubwira ngo Kuro, naguhamagaye mu izina, ngo kandi nakubikiye itunga rinyegeje, ngo nkubikira ubutunzi buhishije.
ibyawe birahishije. Bihishije iki? Bihishije aya maso y'umubiri. Haleluya. Yewe n'ubwenge bwawe hamwe n'amashure yawe n'amadiplome yawe nubaha, ariko ntazopfa kumenyesheje, ntazopfa kubwiye. Haleluya, haleluya. Ntazopfa naguhaye na strategy y'ukugene woshikira amariba yawe, kiretse umuntu yitwa mpwemu w'Imana. Ngo mpwemu w'Imana niwe abiduhishurira, mpwemu w'Imana niwe atwereka aho biri. Ngo kubera iki? Ngo mpwemu w'Imana ngo asesa vyose. Haleluya. Afise amaso mengana maradari byafasijwe. Haleluya. Ngo uwo muntu ntasesa, haleluya, ntasesa ibyawe gusa, umva, ngo n'ivyibwina mu mutima mpwemu w'Imana arabirondora akabimenya. Haleluya. None nimba amenye ibiri mu Mana nyene, yonanirwa gute kumenya ibyawe? Yonanirwa gute kumenya ibyawe aho bihishije kugira ngo abiguhishurire nawe ubyakire? Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen, amen. Uyu munsi turaganira ku mugabo yitwa nde? Umugabo yitwa Isaka. Isaka mwese ndabizi ko mwese muzi Itanguriro 26. Utayizi sumuporoti. Genèse 26. Itanguriro 26 mu murongo wa mbere gushika mu murongo wa 6 n'umurongo wa 12 kugeza mu murongo wa 14. Bahadusomere tunyarutsa. Hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu, itari imwe ya mbere mu gihe ca Aburahamu. Isaka ajigerera ari kwa Abimeleki umwami wa Filistiya. Uhoraho aramwiyereka ati, ntumanuke ngo uje muri Egiputa, uzoba mu gihugu nzokubarira. Burahungira inzara muri iki gihugu, nanje nzobana nawe, ndaguha umugisha, kuko we n'uruvyaro rwawe nzobaha ibihugu vyose, kandi sinzorenga ku ndahiro narahiye Aburahamu. Haleluya. Batubwiye umugabo yitwa Isaka. Isaka ageze ahantu hitwa Igerari ku Bafilistiya, ariko hateye inzara. Hateye inzara nyine, inzara n'inzara nyene, ni famine. Haleluya, haleluya. Acavuga ati, nk'umwana w'umuntu afise ubwenge, yize nkamwe, agira ibiharuro, agakalkula, akagira iki niki, ari responsable. Nous sommes responsables quand même. Nous sommes responsables. Nous devons faire vivre nos enfants. Abana nibo dupfirako tubona dufise ubwenge, turiko ibi vyo muri iki gihugu turiko turabona iyo biza mu myaka ibiri. Tuca dusimbira hehe? Nimuhambwire murahazi. Ntimwasenze, ntimwabajije Imana, muriko muraplayinga kugenda hehe? Serbia, Canada n'ahandi hose, Korea, Australia, kubera ko hari inzara mu Burundi, bimeze nabi. Abana ntibashobora kudupfirako, nta avenir. Voilà, il y a pas d'avenir, nta kazoza. Cyane twege okay pastor, twebwe basi mugaba abana bacu, no, abana bacu. Abo bana wabahaye nande? Wabajije wabaguhaye aho yateguye kubigisha? Oh, grande sœur wanje na petit frère wanje barabarungitse hehe? Gira. None niba petit frère wawe na grand frère wawe abana babo Imana yavuze ko ari hariya, abawe nabo yakubwiye ko ari hariya, ivyo bintu byo kugenda nk'inzuki mubihagarike mu izina rya Yesu. Inzuki nizo zigenda mu kigari. Nimba ari ikintu ndaha kugenda mu kigari, gomba mwese mufate iyo nzira. Imana itarambwira, umuvyeyi wanyu arabizi, singenda. Ndarindira ico Imana imvuga ko, kuko natahuye ko jewe ndi special.
sinaje gihuruduka, sinabayeho gihamana, ngira nukubera mwebwe ivyanyu vyari vyoroshe, je aha mumbona ndi mutoka mbari, maze gusimba impfu zitagira uko zingana, nkiri umukobwa ndazisimba kandi zo naba nikwegeye, ariko maze no kuba n'umuvyeyi ndasimba kweri. Mzara umukobwa wanje wa gatatu narapfuye iminsi 3. Wombaza iyo minsi 3 72 heures mu mutwe wanje vyarafuditse. Mperuka mvyara Victoria nkasura kumwibuka natashe muhira. Iminsi 3 no me demande pas. Murambwira ko je ndi gihamana. Murambwira ko je ndi gihamana. Murambwira ko ivyanje nkeneye gukurikiza nubwo ari jumere arabizi. Haleluya, turi jumere mu mpemu. Amen. Amen. Hari ivyanje. Amen. Haleluya. Kandi Imana yangiriye neza arabimpishuriye. Nico gituma jewe sinsimbuka, nukuri ndatekanye, ndatuje. Ereguzi ivyawe aho biri. Nubwo bataba barabigushikiriza. Haleluya. Nubwo bataba uratekana kuko papa wawe c'est un papa responsable. Umuvyeyi wawe ni Imana iri responsable, arazi gituma kirindiriye, arindiriye ukure. Erega bijya bintu batubikiye ni ibintu biri glorieux, babiguhaye utarahinduka upancika. Umunsi umwe ndaduka mbwira Imana, Mana ariko ko wanyeretse ibi, Mana ko wamyeretse ibi, ko wambwiye ibi. Hanyuma ivyo mbona nkabona menga ni tofauti, nkabona biratandukanye. Sinzi ko ari umuntu arashikirwa nk'ivyanshikiye. Ni kubera iki? Mana bimpe nkisonzesha. Urabona ko turi mu mavuta ya Apotre Masasu. Haleluya. Hariho ibintu dusanga twagiyemo. Buriya ngo umuvyeyi akoroga atakugishije inama. Haleluya. Tukisonzesha. Twe kwisonzesha ntibikituvuna. Haleluya. Haleluya. Ahubwo heza 7 ukumva nk'ubu ndakumbuye aga 7. Ubwo ni 7 iri dry. Ariko ndayikumbuye we. Ndinjiramwo ngiye gusaba iki? Ngiye gusaba ivyanje. Imana rero burya iza igira humour mu kirundi niki? Irafise ukungene ikwigisha, sivyo? Ikakwigisha mu bugwa neza no mu kugutwenza. Wowe nyene ugaca witwenga ivyo hejeye kuyisaba. Nza numva imbwiye ngo ariko bijya bintu nakweretse, narabikwemereye n'ukuri kandi nzobiguha. Mugabo nobiguha ubu. Hari uwo gukira. Hari uwo gukira. Ndavuga 2019 ntahurako. Ni jewe ndiko ndicereza mu gushikira itunga ryanje. Nivyo rirahari. Nivyo bararimpishuriye. Ndarizi neza. Haleluya. Rendez-vous dans 5 ans. Muraza mu ndabe dans 5 ans. Niho muzomenya ko ivyo nababwiye itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ntariko ndabesha. Amen. Mabamwe ngo muri 5 ans hose nakubwiye deadline. Uwo munsi Imana ihejeje kumbwira ico kintu, naciye mpindura amasengesho. Naciye mpindura iki? Amasengesho. Sinzi gituma ngarutse muri transformation. Uyu munsi wari umunsi wa prosperity. Haleluya. Ariko nuko transformation nizo kwinjiza muri prosperity. Imana imbwiye yuko ari ibikindimwo, mu yandi majambo ari jewe nitebeje kuvyinjiramwo. Niho natanguye jeune yo mu mwaka 2020. Nasengeye icamwa cyo kwihangana, sengera icamwa ca maîtrise de soi, arabizi nicabona canje. 2021 nari ngisengera transformation, sinari ngisengera ibintu, sinari ngisengera heritage, sinari ngisengera turi kumwe ubutunzi, ntavyo nari ngisengera kuko natahuye ko take ntarahindurwa mu ishusho ya Yesu, nzorira, nzosenga, nzogwara estoma nimi. Aho nahora nsengera ibintu mvuga ngo ngiye kwinjira muri jeune. Haleluya. Kugeza mbaye transformé à l'image de Christ. Kandi shakane nkaja muri evaluation, nkaja muri bira. Mana bigeze arabizi dora twicara tuvugishanya ukuri ngaha. Haleluya. Ngeze Mana ngeze uyu hari gahora yironkera 0 6%.
umunsi w'Imana yereka ivy'Imana Imana ni hatari yanyeretse ko naronse 80% ndabibona muganda avuga none man 80% muri 2022 ndi kuri 80% ubu tugeze 2024 vyarahagaze Nishatse kubabwira ko nawe uyu munsi urahindura isengesho. Haleluya. Uri buhindura isengesho, uri busenge mpemu w'Imana mpindura. Mpindura. Ntunganya. Kuko ni watunganywa, haleluya. Haleluya uzotungishwa. Sinzi impamvu ndabivuze. Twari tugeze kuri inde? Isaka. Isaka ngose. Imana imubwira ngo gerera ahanyene ntugende muri Egiputa aho bose bariko bakora iki bariko basaba visa ngo guma muri iki gihugu nyene gitewe mw'inzara ngo jewe uhoraho nzokora iki nzobana nawe ndaguha umugisha. Ni gute ushobora kuronka umugisha mu gihugu kiri mw'inzara? Ni gute Imana ishobora kuvuga ngo nzogutungisha mu gihugu kiri mw'inzara? Kubera ko Imana ntiraba ivyo mu gihugu urimwo. Haleluya. Haleluya. Twe turaba ambassadeur b'Imana. Umuntu w'umuambassadeur wese abeshwaho n'ubutunzi bw'igihugu camurungitse. Haleluya. Haleluya. Sindindiriye jewe ko igihugu c'u Burundi gitera imbere kuko kizotera imbere n'amasezerano dufise kugira ngo ntungishwe. Haleluya. Jewe iwacu. Haleluya. Iwacu mw'ijuru biriyo. Haleluya. Igihugu rero ndimwo peu importe. Umugisha wanje ntudepanda n'igihugu. Umugisha wanje udepanda naho Imana yanyegeje ivyanje. Menya aho Imana yabitse ivyawe. Menya aho Imana yahishije ivyawe. Haleluya. Haleluya. Hamugumemo. Isaka ngo aremera agerera igerari. Aguma igerari. Ngo maze Imana imutungisha ngo uwo mwaka nyene apana mu myaka 2 ngo uwo mwaka nyene kugira ngo Imana iprouve sa fidelite. Haleluya. Ngo uwo mwaka arabiba yimbura ibihetangabo 100. Ni gute ushobora gusarura ibihetangabo 100 wa mupapa we mu gihugu kiri mw'inzara? Ngo agenda atunga arushirizaho gutunga. Haleluya. Kweza ngo aha abo mutunzi rurangiranwa hehe mu gihugu c'inzara. Ukabukirindiriye gutunga Uburundi, Ugwanda na Amerika. Mbe abari muri Amerika byo bose baratunza? Ni muraja yo kwera umusana abantu bataragenda mudafise amakuru yaho. Mbega umutunzi mbe murasheshe gutunga gutungishwa n'Imana sivyo ni kuronka ibiguhagije wewe. Haleluya. Ukaronka n'umusesekara ugusesakaza ku bandi. None bajya bahora babasesekariza hajya bahora babasese oya nituvugishanya ukuri. Jewe ndazi abari hariya barungikwa n'abari ngaha. Umugisha wawe prosperite yawe ntiri mu kibanza wibazamo. Saba Imana iguhishurire. Haleluya. Saba Imana iguhishurire. Yeremiya aravuga ngo mpamagara ndakwitaba. Umurongo wa 33 turarangiza duhamagara Imana. Turarangiza duhamagara Imana. Imana iduhindure, Imana idutunganye kandi Imana idutungishe. Ngo mpamagara nzokwitaba. Haleluya. Ngo nguhishurire. Haleluya. Ngo ibihambaye utarabona, ibihambaye bihishijwe. Ibyawe birahambaye kandi birahishijwe. Haleluya. Nutuja kumuhamagara yasezeranye ko aza kutwitaba, yasezeranye ko aza kutwishura, akatwishura mu kuduhishurira aho dukeneye guhinduka, mu kuduhishurira ubutunzi bwacu aho buri. Kuko utarabumenya ntuzobusaba. Ivyo udafitiye uburenganzira ntushobora kubireklama. Haleluya. Haleluya. Josué 14, Yosuwa 14 batubwira umugabo witwa Caleb. Uwo mugabo witwa Caleb bari baramweretse
haleluya. Imana yari yaramweretse, haleluya, heritage cyangwa umwandu wiwe. Umbwira uti ubizi gute? Mu ijambo ry'Imana baratubwira ko hageze ahantu Imana ibwira Mose ngo rungika abagabo 12 umwe ku muryango bagende gutata. Mbega uramaze kwibaza igituma Imana itashotse babwira ati injira mu gihugu mugifate? Ni kubera iki? Ni kubera ko ico batakweretse ntaco bari buguhe. Kuko itababwiye ati nimwinjire harageze. Kubera ko ico udahishuriwe, ico utabonye n'aya maso ntuzokibona gutya. Baca baragenda, haleluya, baragitata kabisa, haleluya, baragitatisha amaguru, baragitatisha amaso. Bene data, rinda amaso yawe, ntukaze urapameta ko n'amaso yawe physique, ntukaze uyereka ivyo ari byo vyose. Amaso arakomeye. Baragaruka batanga rapport, ariko Caleb na Yoshua bari bafise ayandi maso umva, erega dushobora kubona bimwe, haleluya, haleluya, dushobora kubona bimwe tukaba expose ku ma réalité amwe, ariko tukabibona d'une manière différente. 10 baravuze ati nivyo, iki gihugu vraiment Imana yababwiye nukuri, gitembamo amata n'ubuki, ni ciza cyane. Baravuga mugabo baca bashiraka akajambo nanka ngo ariko huzuyemo abanaki. Mbega Imana igusezeraniye, igihe Imana ibabwira ngo nimugendeyo, ntiyari izi ko harimo abanaki? None ufisiye unashira gane tuvuge nka babandi ufise iki kibazo? Yari ibizi ko harimo abanaki, yari ibizi ko hariyo ibimure bikoze iki, biri fortifié. Yari ibizi mu kugusezeranira, mu kukwereka, yari ibizi. Kubera ko kuri yo none kubasohora bajya abanaki siyo yabaremye. Bika abo bantu bagutera ubwoba, none ntibaremwe n'Imana? Yogira ngo rapport Caleb yatanze, we ntiyaciye imitima. Mbere murazi ko hariho ibyaha dora dukora mu gukura abandi bantu mu kwizera. Nico bituma jewe iyo ntafise ukwizera, umuntu yaje kumbwira ikintu nkumva simfise ukwizera, asharap. Kuko hariho abantu bahora basubiza inyuma abandi bagire binjire mu gihugu c'isezerano cabo, kubera yuko bababwiye amajambo mabi. Iwanyu urumva umuntu aheze amashuri, iwanyu urumva umuntu yubaka inzu yiwe, iwanyu urumva hera kuri basoko, ninde wigeze wumva iwanyu? Bakama badufatanya nabi wacu. Je ranje umugozi wawe wacu narakase, heritage mbi yose nakoze iki, narakase. Nico gituma ndiko ndagera kuvyo data atashitseko, mama atashitseko, basokuru batashitseko. Haleluya. Batanga raporo itandukanye. Hanyuma rero Caleb, kuko yari yamaze kubona burya uzokine n'abandi, uzobeshe abandi, ntuzobeshe abantu bafise amaso. Ntuzobeshe abantu bafise amaso. Haleluya. Caleb yarazi ico yeretswe, kandi yarazi yuko ico Imana yavuze icishije mu kanwa k'umusavyi we Mose, haleluya, itabeshe. Aheze imyaka 40, hariho abantu badafise igihababu. Haheze imyaka 40 bamaze kugishikamwo, bariko barabagaburira, bahejeje. Josué sunajua aramwibutsa ibintu ya 40 ans. Amwibutsa ati wibagiye ko twebwe twahabonye, wibagiye ko twebwe twahakandagije ibirenge, kandi ko Imana yavuze ngo aho tuzokandagiza ibirenge hose na hacu, aho yari umurage national. Haleluya. Ariko hariho umurage personnel. Iki gitondo aya mango inje ngo
ubona umuragi wawe personnel. Haleluya. Nuwubona uwusabe. Abwira Yosuwa. Haleluya. Tugiye guhaguruka. Abwira Yosuwa ngo urazi ivy'Imana yamvuzeko. Urazi ivy'Imana ibuka. Ivy'amatwi. Haleluya. Urazi ivyo twabonye. Urazi ko yavuze ngo Hebroni niwo mugabane wanje. Haleluya. Niwo mugabane wanje n'abazonkomokako. Ngo arawusaba, Yosuwa arawumuha. Imana bampera umugisha.